Asante sana ariko reka tubanze twakure no muririmbyi rero nakubwiye ko ari hariya mu gihugu ca Malawi niho asanzwe ari uri uwo muri no mwanya. Allo Patrick? Yes sir. Muraho murakomeye? Ni more. Namwe. Natwe turi muri Radio FM ikiganiro ni Sanistad niho tubakuye sinzi ko mwosubira mu kidondora akumbure abatari bwabamenye bariko barakurikirana ikiganiro no munsi kumbure bamenye gusumba Patrick. Oh okay murakoze cyane nitwa Patrick Aishakiye nkaba ndi muririmbyi nkaba ndi mu gihugu cya Malawi ndi ko nakora ibikorwa byanje by'uburirimbyi ego ndirimba mu buryo bwa gospel. Ego nkaba navukiye mu Burundi ntara ya Ngozi commune Mwumba yego. Intara ya Ngozi commune Mwumba ubu tubakuye mukaba muri hehe ka Patrick? Ubu tuvugana ndi muri Lilongwe capital city ya Malawi yes. Akaririmbo gashasha muheruka gushira habona niko gatumye tubakura. Ego murakoze. Akarimbo kitwa gute? Indirimbo nayise iherezo ryiza. Indirimbo nayise kuri YouTube. Ejo ni batarijya ejo ya. Ijya ejo ni nayise kuri YouTube. Ego indirimbo ivuga ku giherezo ryiza nyene murazi ko muri buno buzima turimwo ubutunzi bwa mbere dukwiye gusaba imbere y'uhoraho iherezo ryiza kuko isi tuzoyisiga twisigira abandi n'abandi bazoyisiga uko nyene ubwo rero. Yes Patrick. Allo Patrick. Yes. Ndaguciriye mu ijambo gato yariko nashaka gato ubanze uramutse abantu turi kumwe nga muri studio hamaje tuduga ku ijambo. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwe n'umukiza wacu. Asante sana wamenye none turi kumwe n'umuririmbyi yitwa Papa Erika sinzi ko usanzwe umuzi hari n'undi yitwa Ernest Chegipro. Yego batazira Papa K. Oui. Ewe yari yarabuze umuda mukize ndamukunda cyane umutipe. Ndakumva Patrick. Ko wabuze sana. Sinabuze telefone yari yegeze kugira ikibazo contact zawe ziratakara ndetse n'izawa mu journalist jewe ntakaranye n'abaturi kumwe zari zatakara ariko ubu natanguye kusura kuzironka ngiro baza kuzima inyuma y'ikiganiro. Wari watashugwaye bro. Sa ibikorwa bigejeje konzi nawe utoroshe mutama je niho ndi kabisa hari ibintu byari byamfatiriye nibyo nje kubwira abafana b'umuziki wa gospel kugira umwanya n'umwanya bitegeye bishasha. Ego ni byiza vraiment ndabishimye hanyuma uze kubaka inomero baraza kwiguha tuvugana nta kibazo bro. Komera muri Yesu. Asante sana. Yes Patrick turashaka kuduga ku ijambo rero akaririmbo kitwa iherezo ryiza. Ego indirimbo iherezo ryiza navuze ko imaze iminsi 2 iri kuri YouTube. Ego nashimye gusohora indirimbo nk'iyo kubera ko ubuzima turimwo bufite n'iherezo. Biba byiza umuntu yiteguye hakiri kare. Kuko nta zoma imyaka magana ngahe ubutunzi nyakuri no gusaba iherezo ryiza kuhoraho. Ego niyo mpamvu nayisohoye kandi nkashaka ko harimo message nziza itahuza abantu kugira bahinduke bamenye ko ivyo bafite hano kuri inosi ari ibintu bihera bishira ubushaka byitwaramo neza. Ego yes Patrick reka kumbure ubanze twibutse mu kwikora mu gahogo kandi karirimbo waheruka gushira habona kugira cyo dukurikirana iherezo ryiza. Yes ugomba tugirira kaika Patrick ndazi ufise twishe. Uko novuga iyo nyene uzomiherezo ryiza hado good tugirira iyo ngiyo basi. Kiravuga ngo uzonyiherezo ryiza maina inyuma y'ubu gingo iwawe niho hari ubuzima bwiza uzonyiherezo ryiza. Asante sana Patrick.
reka muri studio batuzamurira akaririmbo ariko mugome ku murongo mu mwanya turagaruka bamwe batwengewe n'igisi ibagira kwisinduka abakene bararira abakire bakarira abugihazwa n'ibyafise manu nyumve jimbere yawe uzomiherezo giza uzonyerezo giza mana inyuma y'ubu ingo iwawe niho hari ubuzima bwiza uzonyerezo giza uzonyerezo giza mana inyuma y'ubu ingo iwawe niho Zorulinde nambuko zanje kugeza ku munsi wa nyuma umekubaho nk'utaze jo muri bikorwa byiza bikunezera umusaraba wawe Yesu urukundo rwawe Yesu bizongera urumuri rwo kwirinda ikibi uzorulinde nambuko zanje kugeza ku munsi wa nyuma umekubaho nk'utaze jo muri bikorwa byiza bikunezera umusaraba wawe Yesu urukundo rwawe Yesu bindinde kugeza ku munsi wa nyuma ati wowe nawe hari ubuzima bwiza uzonyehera iherezo ryiza no muri bitwa rero Patrick Ayishakiye ngira ngo wabyumvise ko asanzwe avuka hariya mu ntara ya Ngozi ariko muri uno mwanya turiko turavugana hariya mu gihugu ca Malawi. Patrick wo twibutsa mbega ngaho muri Malawi mwagiye mubiki muri mubiki? Alright, hano muri Malawi twaze kurondera ubuzima number 1. Icya kabiri nuko umva ko n'ibyo bikorwa nabyo birimo mu buryo bwo kuririmba nyine iyo habonetse ubuzima iyo habonetse ibyo umuntu ashaka nk'uko nkunda kubivuga nyine ubuzima bw'umuntu aba araciyemo iki ni igikorwa cyiza cyo kugira ngo abantu bose bamenye ko Imana igira neza kandi ko atari Imana itashobora gukura umuntu. Rero hano twaje muri business two turonda ubuzima ego hakuru n'iki cyo umva ko n'ibindi by'Imana ibikorwa by'Imana byaciye biza bijyamo kandi umva ko ni byiza cyane. Yes, asante sana. Kumbura turi kumwe no muririmbyi yageze kuba aririmba gospel care. Yatubwiye gusa ko agomba garuke yitwa Ernest ariko gusa we twe twamamaga nk'umukunzi w'ikiganiro Sunny Stars nyene yarabidusavye ko yoza kuturamutsa tuca tumuha akaryo rero ko kuganiriza abantu nk'uko bisanzwe. Sinzi ko rero twamuha akaryo hari ico wifuza kumenya kuri Patrick bro? Ego. Aiba numvise. Umwanya ni gwawe rero ariko arakumva. Allo Patrick? Yes. Yes ashimwe. Ashimwe cyane. Amina. Ego nagomba ndababaze akabazo gatoyi vraiment indirimbo
ni indirimbo ikozwe ku buhinga, indirimbo y'Imana nyine ndumva ni indirimbo ikomeye cyane, numva iryoshye cyane, ikozwe muri studio yo bikomeye cyane, amajwi arongorotse cyane, nukuri Imana yarabahetsagiye cyane. Asante sana boss. Amina. Aha rero Patrick, hari akabazo rufise? Yego. Okay, akandi kabazo nagoma ndababaze. Nukuvuga na indirimbo nayumvise umugenzi wanje Sisi Siriac, sinzi yuko yoba ari indirimbo imwe, sinzi yuko urugezo umaze kugeraho kugira ukore indirimbo, hari uwo bugeze ku ndirimbo zingana gute? Indirimbo ni nyinshi, maze gukora nyinshi brema, utubona zirashobora kuba zigera nko 200. Ashobora kuzironka gute? Mwibutse ukuntu yashobora kuzironka? Ni kuri YouTube. Ugiye kuri YouTube urashobora kuzibona, cyangwa ukajya kuri WhatsApp yandi afite group na gize abantu babona ibikorwa byanje, no kuri Instagram, ukajya kuri Facebook uzaziriyo nazo twazishirayo, ariko inzira nziza no kujya kuri YouTube kuko ziba zifite best quality iyo umuntu ashaka, kandi ziba zibona neza, uko no dushira ibintu byacu ujya ufite quality nziza, bitandukanye na Facebook twamaze kuzikura ziri low quality tugashira kuri ntuze kuri Facebook, kugira ngo n'umuntu wari wese adafite ubwo basha kujya kuri YouTube agireyo yirabire hego. Yes. Asante sana kugira ngo cyo tubandanya tuganira Papa Erika gato, reka tubanze duhe akaryo abariko baradukurikira mwifuza kugira ico mu wajije Patrick Aishakiye, nimero ni zazindi 79 ubusa kane 124 acha 69 amajana 236 amajana 655 gutyo mukatwandikira ubutumwa abugufi. Ubu muri no mwanya rero batuzamurira karirimbo iherezo ki zamana inyuma y'ubu ingo iwawe niho hari ubuzima bwiza, uzonyerezo bwiza, uzonyerezo bwiza mana inyuma y'ubu ingo iwawe niho hari ubuzima bwiza, uzonyerezo bwiza. Iki gihe turimo icanyuma bagenzi, bamwe batwengewe n'igisi ibagira kwisinduka, abakene bararira abakire bakarira, awugihazwa n'ibyafise. Manu nyumve jimbere yawe uzonyerezo bwiza, uzonyerezo bwiza mana inyuma y'ubu ingo iwawe niho hari ubuzima bwiza, uzonyerezo bwiza, uzonyerezo bwiza mana inyuma y'ubu ingo iwawe niho hari ubuzima bwiza, uzonyerezo bwiza. Uzorulinde nambuko zanje kugeza ku munsi wa nyuma, umekubaho nk'utaze jo muri bikorwa byiza bikunezera, umusaraba wawe Yesu, urukundo rwawe Yesu, bizondera urumuri rwo kwirinda ikibi,
uzohora urinda intambuko zanje kugeza ku munsi wa nyuma ume kubaho nk'utazi ejo muri ibikorwa byiza bikunezera umusaraba wawe Yesu urukundo rwawe Yesu bindinde kugeza ku munsi wa nyuma. Ayesa akaririmbo kitwa iherezo ryiza nkuko mwariko murakumva na akaririmbo ka Patrick Aishakiye nakubwiye turacari kumwe ku murongo nimba ufise ico wipfuza kumenya kuri Patrick Aishakiye canke ari nk'intererano acaka kumutera intege akanya ndigwawe nimero wazumvise ni 79 ubusa ubusa 4 na 24 69 amajana 236 amajana 655 avuga ati bitese isindi Arthur ndabaramutsa cyane hama ndamukiriza Patrick uti urashoboye hama sisi mumbarize kakabazo kanje tsokoza mu pastor muzima kabisa aha harakabaza kunda kubaza Arthur sino mugambararira uri ready ndakakubaza yego nta kibazo aha kunda kubaza ibibazo bibiri avuga ati urubatse canke ubatse oya sindubaka iyo tubatse racha avuga ati nipfuza donc Patrick donc nako Arthur nibaza ko hari muramvyi wabo hari nkome nyinshi nziza yifuza ko zose zuba zishinga izabo baravuga rero ati uwo muha uruhusha akakuronderera umwana mwiza mwovyumva kumwe mukarushinga cyari icyumviro cyiza ariko mwiza umuntu amahagwa n'Imana nawe irashaka kumucako nawe ariyo yamutumye ugasanga ndondere kandi bigenze neza ariko wumve ko imbere yiwe hari ikindi ari undi muntu hanza umuntu abanjije imbere yiwe akamuntuma ko cyangwa akamubwira ati muronderere bigaca bigira connect n'ibyanje byo bari sawa nta kibazo ariko mu gihe Imana itabikunze itarabishyiramo ikiganza muri okanya cyambwira ati ngira ngo yavyumvise rero Arthur ngira ngo wavyumvise Arthur avuga ati ni Olivier Gilaud Ruyigi biyongwa ano bita inyarubabi mumbarize uwo mutumire ko yoba yubatse yavyishuye yoba yarahejeje amashuri kumbure ikingira nico kibazo tishuye ushobora kuco mwishura amashuri ntahira gusa secondaire narangije mu Burundi narizemo secondaire ngeze nonaho cha ndakomereza ino ndangiza secondaire hano nyine kandi sindaheza ndacyabandanya yes avuga ati sisi ndi momo buhiga mumbariza ati hiyo uri gukora birakorohera bigenda gute ego ikibazo kiza cyane kubera ko nyine n'umuhigo rero umwanya w'akazi hari umwanya w'akazi hari n'umwanya umuntu ategura avuga ati ungiye kuja muri repetition yo gukora iyo kuwa cy'Imana nakujya hanyuma umuntu akora kuva kwa 2 kugeza ku 6 umunsi wa Mungu akawuharira umunsi w'Imana ibikorwa byiwe byose bikaba mu biganza by'Imana bivuze rero ko natwe mu bikorwa dukora hariyo umwanya duharira ibikorwa hariho n'undi mwanya duharira iby'Imana rero muri uwo mwanya usanga ibintu byoroshye nta kibazo yes momongira ngo wumvise inyishu ariko ni Emeline yanditse avuga ati bitese isinda mukirizo umusaza anje wo muri Sunny Stars uti irambire nibaza ko ari Ernest baramutsanga arakora mutsa Emeline umukunzi w'ikiganiro Sunny Stars amavuga ati ndamukiriza Patrick uti amen uti mbe gumaze imyaka ingahe uririmba sisi mumbarize uti clip nizingahe mumbwirire ati Emeline araziga inkumi ikijijwe inirukoba pe ubwo siyo yenyene Emeline indirimbo ziri kuri YouTube zirahari yabajije ko bivuze ati indirimbo bari nyinshi kuri YouTube hashaka kwa nkari nka 10 cyangwa 8 gucyo sindaziharura neza ziri clip zakozwe ama video yazo ibyo bindi rone nabyishiye ko Imana niba yamukoreyemo igiye kamukoreramo nta kibazo vraiment genderende ayesingira ngo yavyumvise avuga ati Arthur agarutse ndamushimiye cyane kunyeshu ampaye hamasisi ndasavye nanje uzontumire nk'umukunzi wa Sunny Stars muzi wamukoze Arthur no kuri nundi wese yumva umukunzi wa Sunny Stars yifuza gushika muri studio murahawe ikaze hama ngo yagushimiye kunyeshu nziza wamuhaye
asante sana imana ibaheza avuga ati bite sisi andi lafa ku muciro ndamukiriza uwo mutumire nta makuru ya Double J urazomutuzanira kumboye Double J tuzomubaronderera kumbure tumubazanire bitabaye ngombwa ko ashika live kuri studio tuzonurumva ko nabari muri Marwe tubahamagara na ujari ari mu gisagara ca Bujumbura mu Bantu Boy urumva ko ari hafi cyane tuzomubazanira no kuri tekana avuga ati ndimeshake Oswazi mbega umuntu akeneye indirimbo ziwe atakoresha YouTube yozironka gute Patrick shaka kumwishura nabivuze ashaka gusiga inomero tukamushira muri groupe yanje fise groupe ya WhatsApp nyuma tukamushiramo indirimbo kazayazibona uko zigiye zisokana nabivuze ibyo ibindi navyo birenzaho dusanzwe dusebio kuretaje kwa Filipo na Chacha muri Samir shop dandaza amatelefone arashobora kuhaca uwo ibifuza indimo za Patrick wese nozimufasha nibaza ko utazigurisha Patrick dushobora kuziba ahera ubuntu nko babitwemereye muze mubahe no kuri nta kibazo bro ngira ngaravyumvise avuga ati ndamukiriza uwo mushitsi ndi Munyamwezi Ikarusi Buhiga Munyamwezi ngo arakuramutsa cyane hello Patrick umuntu yitwa Munyamwezi Buhiga yari yanditse ubutumwa bwo kukuramutsa vyonyene amahoro Yesu Kristo bane nawe ndamuramukije ahari yumve ko ubutumwa bwiwe bwageze kuri jewe Imana imuhezagire ati rambaramba muri Yesu Kristo avuga ati sisi ndimo mongarutse mumbarize aha mu Burundi wifuza gukorana nande n'uyuhe muririmbyi ukunda mu Burundi mu Burundi ni benshi ariko reka mvugemo reka mvuga umwe nyine umuntu nshaka ko dukora indirimbo kandi nari musavye arabinyemerera nuko gusegeye beruka hiyo nabonye umwanya mutonya ni Kamikaze Sandrine ego twadufite uburyo bwo gukora indirimbo ariko nabonye umwanya mutonya sinabashe no kumurondera acengaruka ko namaze indimwe gusa mitagaruka so ego ari mu bo nshaka ko twokorana indirimbo vraiment kuko nawe arateye intambwe kandi abirimo neza cyane avuga ati ndabaramukije mwese muri ngaho jewe banyita Ezekiel mu Gashoho mumbarize Patrick no kwandika gute kuri internet kugira indirimbo ziwe ndazironke